kuvyo watakaje Imana iraje kubigushumbusha incuro zibiri. Haleluya. Uyu munsi urashobora kuba uri kuriganyira uvuga ati jewe Mana bakunzi ba Holy Canaan TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Data kandi ugira neza Muremyi w'ijuru n'isi. Urukundo rwawe n'imbabazi zawe biraturenga, kuko utubabarira uko bukeye n'uko bwije. Twebwe abana b'abantu turabanyantege nke, ariko Mwami Imana wewe wama udutabara buri munsi, kuko imbabazi zawe zahozeho, ziriho kandi zizohoraho iminsi yose. Ndagushimira ko n'uyu munsi watuvyuye amahoro kubw'imbabazi zawe, kandi nkagukengurukira ko twuzirigwamwo kubw'urukundo rutangaje. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi, ijambo rivuga ngo kuvyo watakaje Imana iraje kubigushumbusha incuro zibiri. Haleluya. Uyu munsi urashobora kuba uri kuriganyira uvuga ati jewe Mana natakaje ibi, nabuze ibi na biriya. Ariko niwagumura umwizigirwa, Imana iraje kubigushumbusha, iraje kubigusubiza, kandi izogusubiza bigwiriye. Haleluya. Reka dusome muri Yesaya igice ca 61, dusome kuva ku murongo w'indwi dushikane ku murongo w'icenda. Kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri mu gishingo co gutetegwa. Muzonezererwa umugabane wanyu. Nico gituma mu gihugu canyu muzoshumbushwa kabiri, mugira umunezero utazohera. Kuko jewe Uhoraho nkunda ibitunganye, nanka ubwambuzi n'ibigabitanyo, kandi nzoshumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje. Nzosezerana namwe isezerano ritazoshira. Abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga, n'uruvyaro rwanyu mu bandi bantu. Abazobabona bose bazobemera yuko ari hanga jewe Uhoraho mpaye umugisha. Amen. Haleluya. Murumva ko Imana hari isezerano rikomeye iha abagororotsi, iha abatunganye. Murumva abantu b'Imana, nkuko nabivuze ku munsi w'ejo, kugororoka, gutungana, gukora ibyiza ni inyungu yawe. Haleluya. Ni inyungu y'umuntu, si inyungu y'Imana. Ni icubahiro c'Imana, ariko ni inyungu yawe. Haleluya. Haleluya. Iyo utunganye unezereza umutima w'umuvyeyi wawe, ariyo Mana Data rugira byose, hama nayo ikagusesekariza ibyiza. Haleluya. Haleluya. Ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri mu gishingo cyo gutetegwa. Muzonezererwa umugabane wanyu. Haleluya. Mu bantu bateterewe, mu bantu bamaramajwe, mu bantu basuzuguwe, mu bantu batumwe urutoke, umuntu yitwa Yobu arimwo. Haleluya. Umuntu yitwa Yobu arimwo. Yobu umuryango wiwe waramutaye, abagenzi biwe baramagiriza ko ari umunyavyaha, atohura n'ibyago bingana ukuraho atari umunyavyaha. Umugore we aramubwira ati to usigaye nutuka Imana upfe. Yobu asigara aragatetereza. Ariko ico nakundiye Yobu, ivyizigiro vyiwe byagumye ku Mana. Haleluya. Haleluya. Ivyizigiro vyiwe byagumye ku Mana. Aravuga ati jewe, ati navuye mu nda ya mama ndi gusa, nzosubira mu nda y'isi ataco ntwaye, atariko izina ry'Imana yandi rishigwe hejuru. Yobu yagumye yizigiye Imana. Nico gituma muntu w'Imana nawe ndagutera intege.
hari ibyo watakaje, ushobora kuba ndetse n'amagara yawe warayatakaje, waragwaye, ugwaye, ushobora kuba waratakaje ubutunzi, ushobora kuba waratakaje abantu ukunda, ushobora, hari byinshi waba waratakaje, ariko ukaguma uhanze amaso Imana, umva icyo iriko iravuga. Haleluya. Iki nawe iriko irakikuvugako, ngo kubwo kumaramara kwanyu muzoshumbushwa kabiri mu gishingo cyo gutetegwa. Mwavyumvise? Yobu umunsi Imana imugarukira, yamuhaye kabiri. Ivyo yaratunze yagiye agira fois 2. Haleluya. Ngo abana ngo imuha beza bigitangaza gusumba abambere. Haleluya. Imana iyo wagumye uri umwizigirwa wewe, iyo ikugarukiye iguha pake yuzuye. Haleluya. Iguha pake yuzuye, igukorera bitangaza abantu benshi. Rero umuntu w'Imana reka gucika intege. Haleluya. Reka gucika intege, reka no kwiheba igihe bavuga ko bitagishobotse, ubwo nibwo Imana ivuga. Urumva? Iyo wihebye, iyo abantu bavuga bati ntibigishoboka, ntibigikunda, we guma wishikamije Imana gusa. Haleluya. Uguma uyibwira uti ndakurindiriye. Haleluya. Uti ndakurindiriye kuko Imana yacu ntihemuka. Imana yacu ntihemuka, iri nyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Haleluya. Yobu yashumbushijwe kabiri. Nawe uyu munsi ari byo watakaje. Hari umudamu yaratevye kuvyara, arateba kuvyara, menga yamaze imyaka 9. Imana ije kumuhezagira, yamuhezagije abana 3. Urumva ko abari barongoriwe rimwe nawe, murumva ko bari bafise 3 abavyaye neza, nawe Imana ikibamuhera rimwe. Haleluya. Imana yacu nuko ikora. Imana yacu n'umwizigirwa. Imana yacu ntiziguhemuka. Reka guhemuka, reka kuva mu masezerano y'Imana, yagumemwo. Yoyo irazi ingene izobigenza, irazi ingene isaha izobikorerako. Haleluya. Haleluya. Irazi isaha n'umunsi. Gihambaye ni kimwe, gumana ivyizigiro. Haleluya. Ureke kwiheba, ureke kwidoga, ureke kwidodomba, ureke kwiyumvira. Kuko iyo Mana w'Imana, Satani abashaka iminsi yose ko atwereke ivyapfuye, ko bitagishoboka. Ariko umva, imbere y'Imana nta kidashoboka. Imbere y'Imana nta kidashoboka. N'abapfuye abazura. Haleluya. N'abapfuye abazura. Ngo nico gituma mu gihugu cyanyu muzoshumbushwa kabiri, mugira umunezero utazohera. Igihugu cawe n'umuryango wawe, igihugu cawe n'ubugingo bwawe, igihugu cawe ashobora kuba n'igihugu, dushake tukivuge n'igihugu. Abagororotsi nibakigwiramwo, Imana izodushumbusha ibyo twatakaje. Haleluya. Izodushumbusha. Ni Imana itabesha, ni Imana itananirwa, ni Imana ifise ububasha ku kintu cyose no ku bintu byose. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko jewe uhoraho nkunda ibitunganye. Mwumvise? Imana ikunda ibitunganye. Ejo hari umuntu yambwiye ngo kubera iki Imana ngo yemera ngo Satani ngo ukamenga n'ifise ububasha ngo ku bantu. Urabona ngo ibintu biriko biraba, urabona ngene abantu bariko barababara, bariko barabura babo, bariko baratakaza ivyabo. Ubona nyene vraiment ndamubwira umbe nkubwire muntu w'Imana. Umwana w'umuntu yariyambuye agaciro, yariyambuye autorité Imana yari yaramuhaye, iyihereza Satani. Rero Imana irera telema ko na Satani, Imana idashobora kurenganya Satani. Kuko Satani Imana yaravuze igihe cyayo cyo guhanwa. Rero Imana ntiyo kivuga ngo ngira mpane Satani igihe kitaragera. Kuko Imana irera. Icyo usabwa ni kimwe.
Imana yaraturondereye inzira zose zishoboka kugira ngo ivyo twatakaje tubironke, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yafashe imigisha yose ngo yo mu bumana yikomaniriza muri Kristo hama iramuduhereza. Rero wewe niwamwakira ukabana nawe, niwe atuma usubirana ivyo watakaje. Haleluya. Niwe atuma nesha n'uyo Satani, kuko we mu nkomezi zawe n'izanje ntitwomunesha. Mugabo mu za Kristo turamunesha. Rero nahawe Imana ntishobora guhindura ivyo yashinze. Oya, Satani acadufise kububasha kuko twarabumuhaye. Umwana w'umuntu niwe yabumuhaye. Rero uwemeye kwakira ubugingo bwa Kristo muri we, uyo arahindurirwa, uyo aratabagwa, uyo ararinzwe. Rero nahawe Imana siyo yaduhemukiye, Imana siyo yadutaye. Oya, Imana nitwe twayitaye nk'abantu, ariko yaratugarukiye muri Kristo Yesu. Haleluya. Yaratugarukiye hehe? Muri Kristo Yesu. Rero Imana ntishobora kurenganya Satani. Oya, utemeye kumugwanya ngo muhunge azobananya gutera. Imana sizo gukurayo, ni wewe. Haleluya. Haleluya. Uko jewe uhoraho nkunda ibitunganye, nanka ubwambuzi n'ibigabitanye. Murumva abantu babambuza, abantu bakora ibibi, Imana ntibapatana. Imana ivyira vyanga, ariko inezerererwa umugororotsi. Ngo kandi nzobashumbusha ibikwiranye n'ukuri kwanje, nzosezerana namwe isezerano ritazoshira. Mwumvise? Umugororotsi asezerana isezerano ritazoshira n'Umwami Imana. Haleluya. Haleluya. Abazobakomokako bazomenyekana mu mahanga. Abana b'umugororotsi barahezagiye, ni ku ijambo ry'Imana rivuga. Haleluya. Abana b'umugororotsi barahezagiye. Noneho murumvise ko bazoba bamenyekana mu mahanga yose. Kubera iki? Kubera bubasha Uhoraho. Haleluya. Uwubasha Uhoraho aramenyekana. Haleluya. Ibyiwe ntibisa n'iby'abandi. Oya. Kuko uri muri vyo arakomeye. Haleluya. Ngo n'uruvyaro rwanyu mu bandi bantu abazobabona bose bazobemera yuko ari ihanga jewe Uhoraho mpaye umugisha. Urumva uruvyaro rwubaha Imana ruhabwa umugisha, kandi n'abantu bagatangara babonye ivy'Imana iriko irabakorera. Haleluya. Rero umuntu w'Imana nagira ndagutera intege nkubwira ngo Imana ntukangwe n'ivyo watakaje. Gumura umwizigirwa gusa, isaha igeze y'Imana izogushumbusha kabiri. Haleluya. Izogushumbusha kabiri. Izokugarukira igufitiye imbabazi nyinshi n'urukundo rwinshi, hama ikugirire neza. Mana nye n'ibihe, Mana nye n'ubwiza n'ubutware no kugoroka kose, uri mwiza kandi ugira neza. We Mwami Imana ntiwivuguruza kuco wavuze, ivyo wasezeranye byose urabikora, kuko nta kintu na kimwe cyo guhagarara imbere y'ivyo gukora byo wateguye. Uhezagire rero Mwami Imana abantu bawe, abatarakumenya n'ubu usubiye kubasengera mu muco wawo barasire, kugira ngo bamenye ukuri kw'ijambo, kuko Mwami Imana ijambo ari ryo ritumurikira. Urakoze kuvyumvise, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.